indwara y'umutima irakira mu gihe umuntu ayivuje. Naho biruko kuyivura bisaba uburyo bwinshi kuko hari ubwoko bw'iyo ndwara butavurirwa mu Burundi. Ni naco gituma ishirahamwe Le Bon Samaritain rifatikanije n'ishirahamwe ry'abaganga bavura indwara z'umutima mu Burundi hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bafasha abagwaye izo ndwara z'umutima zitavurirwa mu Burundi kuja kwivuza mu mahanga ku buntu. Twebwe ishirahamwe ryacu rifasha abagwaye umutima bakeneye kuja kuvurizwa hanze, ni kuvuga ubuvuzi butarashobora kuboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuca tubarondera ababavura hanze, tukarondera ababavura ku buntu bakanababeshaho bagatanga n'ubundi bufasha. Iryo shirahamwe ryacu rero rifashanije n'ishirahamwe ry'abaganga bavura umutima ngaha, rifashanije kandi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Nico gikorwa dukora kuva mu 2012 nivyo dukora gushika no kuno mwanya. Ku bana, abana dufasha indwara zose zikeneye kubagwa, abana b'imyaka 15. Iciyongerako abakuze bakeneye kubagwa umutima nabo nyene tubabafasha, tukabaronderera abavura ubuntu hanze. Nico dukora dufashanje n'abaganga b'abahinga ngo ngaho iwacu bamwe bitwa abaspecialiste. Twebwe turondera ubuvuzi bwo hanze ubuntu bakababeshaho, kenshi imbere n'amatike y'indege barayabarihira tubisavye. Birumvikana umugwayi wese canke umuryango wiwe uramurihira igitabo c'inzira, ibipimo vyo ngaha birarihwa, paradi vya corona, amavaccin fièvre jaune, ama-assurance voyage na visa. Ivyo vyose umugwayi canke umuryango wiwe niwe ubiriha. Abavurirwa i Buraya nk'abana b'umusi y'imyaka 15, benshi muri bo nabo nyene usanga n'itike y'indege aribo bayirihira. Ndayishimiye Gorete, umwe mu bafashijwe n'ico kigo, arashima akongera agashinga intahe ko yakize ubu akora ibikorwa vyose. Ewe ikigo Samaritain caramfashije rwose kubera bamaze kuntora ingwara yo kongwaye ingwara y'umutima mu 2006. Ahoye muhira bari bahebuye nari napfuye, barazana isanduku inshuro 3, hanyuma Imana irasubira kungarukana, hanyuma umuganga andangira ikigo Bon Samaritain, hanyuma ngiyemo barakimfashamo, hanyuma ndashobora kuronka ukuntu bashobora kundungika kwivuza hanze. Nanezerewe cyane, nagiye kwivuza hanze mu 2015. Byemeze neza kuva ico gihe bamaze kungira operation mu 2015, ndetse ndasubira kurwara. Kare ngwaye inkorora nasangenda mu bitaro bakampa n'impemo, ariko ubu ndasubira kurwara. Ubu rero twari tuze abaganga kugira ngo batugirire controle kuko bamabaza kuturaba uko umwaka utaye. Ahamagarira abandi bafise iyo ndwara kwitura abaganga. Nuko atari ngira ngo nk'ivyoshoboka, ariko vyokunda bagiye barabihimiriza nko kw'iradiyo, abantu bakaza baravyumva, n'abantu tuvyumvise tukaza turahanahana amakuru, nk'umerewe nabi tukamurangira. Mbere hari nabo namaze kurangira bakaza, hanyuma bakabafasha nabo bakagenda bamaze gukira nabo nyene bavuye. Muganga Constante menyesha ko abantu barenga 100 bamaze kuvuzwa ku buntu mu mahanga iyo ndwara y'umutima. Ayo mashirahamwe agiye hamwe barashoboye kuza gutwara abantu barenga 100 bakabagwa bagaheza bagataha. Twagomba rero gushimira cane ico kigo ca Salam Center kuko kimaze gufasha igihugu cacu mu kuvura izo ndwara z'umutima no kubaga abantu barenga 100 gushika no munsi, n'abandi bashika 59 barindiriye kuzogenda. Mwamenya ko abaganga bavuye mu gihugu ca Sudani bariko barasuzuma ababazwa umutima mu bitaro Prince Louis Rwagasore i Bujumbura.